Abantu benshi babuzwa amahoro, bakanacika intege, bakanababazwa bibaza ku kibazo kimwe, ukungene bashobora kuduga financial cyane, ukungene bashobora gutera imbere mu buryo bw'amafaranga. Rero muri ya episode ivuga ku mafaranga ku munsi wa mercredi, nateguye kuba aba businessman cyane kuri wa muntu wese yifuza kwikorera ibyiwe, wa muntu wese yifuza gukora ikintu cyo tuma atera imbere mu buryo bw'amafaranga. Uno munsi naje ndabazaniye ibintu bitatu uramutse ubikoze ufise petite entreprise, ibintu bitatu uramutse ubikoze même ufise grand entreprise, ibintu bitatu uramutse ubikoze uri umudandaza asanzwe, ibintu bitatu uramutse ubikoze uri wa muntu wifitiye service cyangwa produit zisanzwe, utegerezwa gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, utegerezwa kuduga financial. Rero today ivyo bintu ni ibintu ibyaha, ni ibintu nashoboye kubangira ubushakashatsi, ni ibintu jewe ubwanje nashoboye kuba naplika mu buzima busanzwe bw'iyi monde y'entrepreneuriat. Nashoboye kuba mbona iki revenue. Ikintu cya mbere ni kugira produit udandaza, bien sûr, cyangwa service. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Urashaka kuba ufise entreprise, urashaka kuba ufise projet, urashaka kuba ufise igikorwa ari service utanga, c'est pas un produit, ari service utanga. Nuko usanga iyo service yiwawe ni ikintu kiza kigaguha amahera swati rimwe menshi cyane make petite akagenda aragwira. Mugabo rero iyo ufise entreprise cyangwa iri umudandaza cyangwa iri umuntu wari wese asanzwe wifuza gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, ubwiriza kugira produit utoza gusohora, kuko iyo produit izana amafaranga make cyangwa mato ikayazana kenshi. Rero amafaranga aguma yinjira kenshi muri entreprise cyangwa muri projet cyangwa mu muntu, ivyo bimufasha kugira gute gutuga financièrement. Kuko urashaka gutera imbere bien sûr uko uratanga service, urashaka gutera imbere bien sûr uko urakora ibintu bitandukanye, urashaka gutera imbere bien sûr avec iyo passion ufise. Mugabo kandi ufise service, ufise produit uruko uratanga, bifise akarusho gusumba cyangwa nije bigushikana kuri niveau yo gutera imbere. Urashaka no kuri abakaronga kuri abaziranose babaye abaziranose mu gutanga bien sûr ni service ya engrais chimique nziza, mais en même temps ya engrais chimique yabo ni produit baguha, ni kintu baguha ukabaha amahera. Si kintu bagukorera wewe, ni kintu baguha bagenda kwikorera ukabaha amahera. C'est ça un produit, c'est quelque chose bashoboye kuba baproduisa kugira baguha. Rero niyo mpamvu uravye entreprise zabo zagiye ziraduga, biri different en preniki na service z'amahoteli. Uza gusanga ari ibintu bibiri bidasa. Rero chaque fois si vous êtes entrepreneur cyangwa uri umuntu wikorera ivy'iwawe, ubwirizwa kugira ya produit ushobora gusohora, umuntu akaguha cash, iyo cash ikazara ku investisa muri entreprise yawe cyangwa mu buzima bwawe cyangwa mu bindi bikorwa by'iwawe, maze ugashobora kuduga financièrement. Iyo ni point ya mbere iza kugufasha ushaka gutera imbere mu buryo bw'amafaranga. Ubwirizwa kuba ufise kugira ushobore guhindura ubuzima bwawe, kugira ushobore gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, ni kugira produit udandaza. Umaze rero kuba ufise produit, je nibihagije ko turamaze kubona abantu benshi bafise ama produit meza, mugabo abo bantu bakaba bahomba. Turamaze kubona abantu benshi bafise ama service meza, mugabo bakabura clientele. Ikibazo bagira suko baba badafise produit cyangwa suko badafise abantu bashorera, ahubwo ikibazo bagira ni kutamenya le clientele yabo. Rero chaque fois iyo wateguye produit utaza abakiriya biwawe, 100% you are fair. So you must think iyi produit yiwanje izogura bande, kuko nomara kumenya bizogura pemporte baza bayikurikira abandi ku ruhande, mugabo objectif principal cyangwa cible yiwawe uzobuyizi. Nushobora kuzana produit yo guha abana uyigire publicité ku bantu bakuze, iyo ni échec total. Nushobora kuzana produit yo guha abantu bakuze uyigire publicité ku mwana, ni échec total. Utegerezwa kuba ufise cible yiwawe, hama nomara kuba ufise cible bizoca byoroha cyane yuko produit yawe idandazwa. Rero bivuga yuko umaze kuba ufise produit, ubwirizwa kumenya clientele yiwawe, ubwirizwa kumenya abakiriya biwawe, ubwirizwa kumenya aba bantu iyi produit yanje ezo yabande. Hama abo bantu rero niba uzoca urondera cyangwa niba uca watira kuri wewe, maze ugashobora kudandaza atangorane nimwe. Washaka kuba ufise produit nziza, mugabo utazi abantu uyidandazako, wahomvye automatically. That's why ikintu cya mbere je wose umuntu avayo kwiyumvira ikintu cyaje cyose ushaka gukora comme produit ou comme service, banza wiyumvira abantu bombo yihe. Uzoraba n'abantu bakoresha iyo system cyane abaririmbyi. Umuririmbyi ashaka kubwira ati je ndashaka kwandika indirimbo, nzi iyi ndirimbo izokundwa naba cyangwa naba,
byigeze kuvuga Diamond yaba ariko aramuha muri interview ariko aravuga ati ngo byari indirimbo nandika nkaba ndazandikiye abatanzania gusa, ari n'indirimbo nandika nkaba ndazandikiye aba Niger, abantu bo muri South Africa, mugabo n'indirimbo kandi nandika nkaba ndazandikiye abantu b'isi yose. Ni ya ndirimbo zo kumva n'umwana muto ariko arayivuza ariko araririmba. So aho bose bariko batwereka iki ko no mu ndirimbo haba ari amasible. Rero nawe nk'umu entrepreneur, nawe nk'umuntu wikorera ivy'iwawe, nawe nk'umuntu ushaka gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'umufuko, mu buryo bw'ibintu bifatika, iyumvire kuri cible yiwawe, hama ushobora kuhavanza cyangwa ushoboye gutera imbere. Point ya gatatu, uramutse uyishize mu buzima bwawe ubwirizwa gutera imbere financièrement. Point ya gatatu, uramutse uyikoreye utegerezwa gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, ni point yo gushobora kudivertisia cyangwa gushikiriza produit cyangwa service yiwawe clientele yawe ahiri. Iyo technique yakoze limiteur. Twese aho turi mu makartier, aho turi turabona umu agent wa limiteur. Limiteur yaratahuye neza yuko ndashaka gushira ama agence yanje ku isoko. Abantu bashaka bakeneye kugura amayinite bakaja ku isoko, bakazanga kuri siège muri ville, bakaza hehe na hehe. Byoshoboka. Mugabo ndamuse créer abandi bantu bazoshobora kudandaza produit yanje y'amayinite cyangwa y'amamiga, bizokoroha gose ko umuntu akonsoma cyane amayinite, ko umuntu akonsoma cyane amamega gusumba uko no yasanga kuri siège ahizobiri. Kuko deja venera ubunebwe, mugabo nzi yuko za gusohoka urupangu, nzi yuko za gusohoka ibotike, nzi yuko za gusohoka umuduga, nzi yuko za gukubita igisho akote, nkaba mbonye jira limitere nkamuhamagara, nkaba nzi yuko uyo muntu aza kuma service yose nari gukenera muri siège limitere, bica vyoroha yuko jewe dépense beaucoup. Uriko urayibona? Si ivyo gusa, raba n'amabanki system yakoresheje. Banki yariyo yose iramutse ikoreye ngahe Bujumbura irahomba byoroshe. Mugabo banki zose uko zigenda ziratera imbere niko zigenda zugura ama branch mu zindi ntara. Aho hose kubera iki babanywanyi babo bashoboye kwishikira mu mabanki byoroshe, umuntu ashoboye kubitsa no kubikura byoroshe, banagiye kure kugeza aho batangura gukora nabona ama mobile bank. Aho hose kubera iki twebwe abakonsomate cyangwa twebwe abakiriya babo tugume dukoresha service yabo. Sasa ivyo byose rero nk'umudandaza wamaze gusohora produit, urazi cible yiwawe, gerageza ukora ibishoboka byose, gerageza ukora ibishoboka byose produit yiwawe ishobore gushikira abantu benshi batandukanye, ishobore gushikira abantu benshi batandukanye aho bari hose. Niwamara gukora ivyo bintu nakubwiye uko ari bitatu, nta kibuza uzotera imbere mu buryo bw'amafaranga, uzotera imbere mu buryo bw'ibintu bifatika. Parce que izo strategie ndakubwiye jewe ubwanje nazikoresheje mu buzima busanzwe, kandi narabonye inyungu ya gusumba iyo ndiko ndakora mu yindi way tumenyereye. Rero nawe ndagutumiye gukora ibishoboka byose, wiyumvire kuri produit ubwiza gushikiriza abantu, because produit irahari, produit ihari, abakonsumateri baba bahari. Mugabo byo byiza cyane hamwe umaze gutahura bien cible yiwe ugomba kubita, bizaba byoroshe cyane ko udukuramo amafaranga. Sivyo gusa, nomara no kutworohereza uburyo tworonka iyo service, iyo produit cyangwa iyo service yiwawe aho tuba turi hose. Muri ico gihe nakizobuza wowe gucika umubwiza atunga bifuza kubaho. Byari ivyo bintu byo turagomba gushikiza no munsi. Uramutse ubikoze mu buzima bwawe, ushobora guhindura ubuzima bwawe. Finito.